yuzuye muri Kristo Yesu. Tutibagiye ko aducunguje, yemera ava mw'ijuru aza mw'isi ngo aduhuge ngo kandi aruduhe gusagutse. Yavuye muri twebwe atubwira ahazoba karo tuzoba yacutse hari ibyizigiro mu buzima bwacu ni Kristo umukiza wacu. hari ibyizigiro mu buzima bwacu ni Kristo. Humura, tuza, ikibazo gisa cyose bizoshira. Ya, come on, touch us. Akenshi turiganyira, tukihebura ku bidukikuje bituremera ku mitima yacu. Marayi? Ariko ndaguhumuriza ko mw'ijuru atangorana atakwicuza kwihebura bizobaye. Imana yacu irashoboye. Come on, Aston. Imana yacu irahamba. Humura, tuza, iby'isi bizagufisha kandi bizobayo. hari ibyizigiro bihumuriza muri Kristo simungabana ndatekereza. Yesu niwe mukiza atanguje igikorwa aragiheraheza. Umuriro uteye ubwoba nuzonturira, inzuzi zisuriranya ntizizondengera. Arankingira aramfuhira nk'imbone ijisho ryiwe. Ndi muri wari muri je ndamwita data kanyita umwana, niwe anjira icanzo iyo vyanse ko nihangana. Sinzo kwigera nshidikanya kumwita Imana ni Yesu, nzira ukuri n'ubugingo n'umwizigirwa. Bituma ngenda shikamye